Yeah. What's good? Me people, my people from Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, wherever you are, wherever you're from. Aho ushobora kumva rwose ururimi ndi kumvugamwo, ndakora mu kinyarwanda kugira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Nizera ko biriko bigenda neza cyane rwose. Ariko rero musanzwe mubizi mwamaze kuba munabimenyera yuko kwino mihanda ibintu ari twe tubitanguza tukanabirangiza. Mwamaze kubona kuri screen zanyu umwe mu bantu kabisa bari trend, nituvuga ngo bari trend gusumbya ngira ngo Chris Brown. So undi ni Mugisha Robinson aka Element L. The big producer, umuhanzi, umuhungu urenze, umuhungu uzi ibyo arimwo, umuhungu uzi agatwiko guys. Last time abantu babizi barabizi, iyi ni part 2 tubuza ngaha kubabwira about song yitwa Sikosa ya The Ben, Kade na Element. Narababwiye ngo mwabahungu mwe muze mwitondera ibintu, ntimuze muhubuka, namba muri abahungu namba muri abakobwa muri kuvyumviriza. Arono mwebwe bivana mugwe muvyumvirize, muri abagore sinde bubabuze uko muvyumva kose, gikuru nuko byumva gusa. Wenda kubwira ngo manzi urungikimiriyo ndungikimiriyo ndakubwire rero amakuru canke ivy'amatwi yawe atigeze yumva. Uwo muhungu narababwiye ku indirimbo Sikosa byose murabizi naco mutazi, kiretse gusa umuntu ari mushasha ngaha. Nawe nimba uje urumva ko uje utabitahuye, uje kujuje uteba, guma ngaho urindire andi ma episode, kubera ko iyi yoyo yana ni full movie irahera tujana rero mu yandi ma episode atandukanye aho zogenda ntahura. But right now abantu mubizi twajanye kuva inkuru gitangura, no kuvuga ngo umuhungu yakoze indirimbo Sikosa, anayiririmba ngo narabwiye twa tuntu two kubakinga twiki, akubita na chorus, indirimbo biba hit byatanje. Bakora amashusho Tanzania, ivyo narababwiye, bavayo baraza baravugana ati none sasa indirimbo kuyita hanze kwirenze indirimbo zose zigeze kwaho zakashe zande turabikora gute? Ati iyi inge tugomba kuyikorera promotion birenze. Baravuga ati turahera, baja kuri table ati mbo turahera kwa Kevin Kate mwaramubonye back in the days, garuka usubire inyuma uraza kubona ko Kevin Kate yaragiye ikoze urubebe go muri Tanzania rukina amafilime namba ari Rwanda sindagwibuka, murarubuzi mwarabibonye. Agatwiko karavuga Kade yagize ibi murabizi. Ibyo bivaho baragaruka ati The Ben, Tiger B, Wagwan brother. Nibugerewe umuhungu ataho sininda kubigoza kuri promotion, tuzi ibyo turimo. Umuhungu yibereye Arizona imyaka myinshi gose, azi ingene imihanda imeze, yikoza mu gapira, yambara agapira inyuma kanditse ko Pamela numero 24. Akubita kiperiki y'abagore, akora challenge y'indirimbo Melody Sowe ari kuyiririmba. Abantu ati karabaye, aravugwa bimwe bitarabaho. Ubu rero bagarutse kuri Mugisha Robinson. Element ati sindi mu bitevye nanje ukuntu ngiye kubigenza nuko ndakubita aba promote inkuru vuga ko indirimbo ndayivuye mu itazosohoka. Baraje barasakuje but indirimbo igomba gusohoka. Indirimbo Element yirimwe, wowe ufata indirimbo ngo ni clip ngo ninde, karagatwiko guys, karagatwiko mwebwe duhure muri iki cyumweru indirimbo irasohoka. Hama nimba utarakanda subscribe kandi ukomeze kuronka exclusive utarayikanda naho sinzi icyo dupfa.